amahoro n'umutekano, ubutungane, ubutunzi bw'abenegihugu bitegerezwa kubungabungwa. Nico gituma nsaba mwese intwazangabo muriga ubutumwa mu bujane mu bushikane. Uburundi igituma ndabishimikirako ubu twamaze kugira amerekero mashasha. Ubu umurundi wese narabe ico azoba ari mu 2040 n'ibihumbi 2060 arabe ico azoba ari. Dushaka Uburundi buzoburangwa n'impore mu gihugu cose, abantu bose bumva yuko badafise umutima uhugumbwa kugira bashobore gukora umutima uri munda. Dushaka yuko mu mwaka wa 2040 umwene gihugu wese yoba yifise. Bavuze ngo umuntu arayifise bibari biki? Nukuvuga n'umuntu ababona yuko adasega yiga bakigaburira, kuko umusezi ntigera agira umwidegemvyo. Umusezi yamapfukamiye shebuja. Dushaka rero ko mu mwaka wa 2040 umurundi wese atobara umusezi yoba yifise. Nukuvuga yuko rero ayo merekero ntidushobora kuyashikako abantu bafise umutima uri mu mutwe, bateza ko bafise umutima uri mu nda batekanye. Abajejwe umutekano rero mucungerera umutekano abenegihugu bose kugira batekane, babone ibikorwa gusa, bakora umutima uri mu nda. Bishobotse bakora amasaha 28 ku 28.